batanguye kutwigisha yuko ari ibintu bijyanye no kwiteza imbere, harimo kwiteza imbere abo mugakotiza, hanyuma ishyirahamwe mugo muri samuri rimwo rikabarihira 70%, hama mwe namwe mugaca muriha 30%. Ni ukuvuga ibikorwa muba mwagize, muba mwakoze, notama nko kwigisha icongereza, gukina amasinema, amapiyese de théâtre, n'ibintu bijyana na entrepreneuria. Bose abantu komite abantu 5, hariho perezida, vice, trésorier, conseiller, twari 5. Twagize n'amanama mbere baranadusaba ko twogira tworondera inzu yo gukoreramo, ntituyironse. Akavuga ngo none mwe mufise angahe? Turamubwira, ariko aravuga ati mwe mufise 30%, ishyirahamwe ryobatera 70%. Twararindiriye amaso ahera mu nzira. Rero mu magurupe tukaturumva batangura kuvuga nyine ibintu bya histoire zabaye, mugabo ukiyumvira ati n'ibintu bifatana gute n'ibintu bya entrepreneuria, kuko mu bisanzwe objectif y'ishyirahamwe kwari ukwiteza imbere kw'abantu, mugabo mu nyuma ukaca ubabwira ibintu bya mwakuyu bidatomoye. Hanyuma bakaguma badusaba amahera, tonke ngo dukotize 3,000, bose kavuga ati n'ibihumbi 3 n'ivyo kugira iki exactement. Maze kuvamo gurupe zose narimwo zabimenye Burundi, hariho iyo ku rwego rw'igihugu n'indi yo mu ntuze mu ntara, bavuze bayinkuyemo. Rero abo twari kumwe ndiko ndababaza nabo nyene ati mbere mwaba mwabigumyemwo havuga y'ibiki, bambwira ati natwe twarabivuyemo twumvise ari ibintu bijyanisha abantu.